Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho rukunda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Kabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kwibanda cane ku biriko biravugwa mu gisagara ca Bujumbura, aho hatezwe amagarinade atari makeya kandi akaba yagiye ategwa ahantu hahurira abatari bakeya, nk'akarorero bakaba yateze mu isoko ya Ruvumera ndetse n'ahandi henshi hatandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane mu gisagara ca Bujumbura. Ariko amakuru adushikira ava mu nzego z'iperereza akaba ahamya ko ibyo byose biriko birakorwa n'akarwi k'iperereza kegereye Perezida Evariste Ndayishimiye gashaka kugumya gacafuza igihugu c'u Rwanda ndetse n'umuhari Red Tabara umaze igihe ukora ibitero bikomeye cane ku basoda b'u Burundi, bikanamaneka neza ko ari umuhari wamaze kugira imbaraga nyinshi cane. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo muhari awucafuze mu makungu, amaze bafatire ibihano bikakaye kandi bikomeye cane. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira abajenerali bahambaye cane bari muri icyo gikorwa bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abakozi b'iperereza yabagiye gukoresha muri icyo gikorwa cyo kubandanya guhungabanya umutekano mu gihugu c'u Burundi, mu gihe biboneka neza ko n'ubundi umutekano ntawo, kandi bikaboneka neza ko abarundi bari bafise ibibazo byinshi cane bari bakwiye kuba bagatoreye inyishu, ariko bakagumya gusubiza inyuma igihugu c'u Burundi. Murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu bicocoro by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD, cane aho tuza kwibanda ku biriko biravugwa mu bajenerali bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimo General Silas Ntigurirwa bivuga ko ariko arategura kudeta yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye afashijwe n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira kugarika, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, ndetse n'utwara ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi biteye ubwoba byatanguye kuvugwa nyuma yaho urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni rupfukuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kandi byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu abajenerali batandukanye bari gushaka kumwihora mu ntumbero yo kongera gukomeza umugambwe CNDD-FDD ndetse n'igihugu c'u Burundi muri rusange. Umugambwe CNDD ukongera kuba umugambwe ukomeye kandi uhurumbirwa n'abarundi batari bake. Murabikurikira muri ano makuru twabateguriye. Hari n'andi makuru ahambaye cane, aho ubutegetsi bw'u Burundi bejeje gufata ingingo zikomeye kandi ziteye ubwoba zirebana n'igitoro, aho bavuze ko nta muntu n'umwe ufise ingendeshwa wemerewe guparika kuri sitasiyo idafise igitoro, kubera ko bicafuza ishusho y'igihugu. Ibi byose nyine bikaba biriko birakorwa mu gihe igitoro cabaye umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe kugitorera inyishu, mu gihe yahoze abyagiriza uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, akavuga ko ari we wafashe igitoro mu minwe bigatuma kitaboneka mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta cindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire kuri ino ngingo yafashwe irebana n'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kubera bicafuza ishusho y'igihugu, kirazira gusubira gutondera igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuva ku igenekerezo ry'uno munsi, igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatanu 2024, kirazira ko hari umunyagihugu atondesha imodoka kuri sitasiyo itariko ibitoro mu gisagara ca Bujumbura. Imodoka zidatonda kuri sitasiyo ifise ibitoro igihe zitaha. Uzorenga kuri iyo ngingo azobihanirwa hisunzwe amategeko.
Ibyo bihejeje gushikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Colonel de Police Desire Nduwimana, aho atangaje ko uzongera kugwa muri iryo kosa azahanwa bikomeye cyane. Naho uwo muvugizi w'igihugu yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe ku mvo z'umutekano mu mabarabara, amakuru twatohoje nuko iyo ngingo yafashwe inyuma y'inama iherutse guhuza abategetsi batandukanye, inama yapfundikiwemwo ibyo kubuza izo modoka zirirwa zitonze umurongo zirindiriye ibitoro kuko bicafuza igihugu. Amwe mu masoko yacu muri abo bategetsi yagize ati iyo ngingo yafashwe kuko imodoka zirirwa zitonze ku masasiyo bigacafuza ishusho y'igihugu, kuko abarengana bose baguma bafotora imodoka babyerekana ku mbuga ngurukana bumenyi, aho berekana nyine akaramaramaza kariko karibonekeza mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yatangaje ko impamvu igitoro kitaboneka ari Bunyoni utuma kitaboneka, ariko kuva aho Bunyoni apfungiwe aho apfungiwe bikaba biboneka neza ko Ndayishimiye amaramaye, kuko na gake kabonekaga ubu ntikangiye gusubira kuboneka. Iyo ngingo ntiyakiriwe neza n'abanyagihugu kuko igihugu cugarijwe n'ingorane y'ibitoro. Ni mu gihe kare abo banyagihugu bahora batondesha imodoka kuri sitasiyo bumvise ko ihava iboneka igitoro, ubu bikaba bitagiye kuborohera, ntibaranabona uko bagiye kubigenza. Basaba ko iyo ngingo yari ikwiye guhagarara, kuko hari n'abo imodoka zikama igitoro bari mu nzira, bikaba ngombwa ko basunika imodoka begereza ahari sitasiyo kugira barindirire ko icyo gitoro kiboneka. Benshi bakavuga ko ibi bintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba, kandi benshi bakemeza ko byanze bikunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugomba gusezererwa, kuko ntaco buriko burafasha abenegihugu bato bato, kuko barako barafata ingingo rwose zibangamira abanyagihugu aho kugira ngo bafate ingingo zikiza igihugu. Tuve kuri ayo amakuru yacu tabanarize ku biriko biravugwa mu murwi ujejwe agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi CNDH. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH uherutse gusabirwa gushirwa mu murwi B stati B, ariko urafise agateka ko kugumana igihagararo co mu murwi A nk'umurwi uharanira koko agateka kazina muntu gushika muri 2025 byasabwe na komite ibijejwe mu ihuriro ry'amashirahamwe y'ibihugu ajejwe agateka kazina muntu. Iryo huriro rikorera i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi. CNDH yagirizwa ko hariho ibyo idatunganya neza, harimwo kudakorera ku madosiye amwe no kudakorana neza namwe mu mashirahamwe yigenga. Mu cegeranyo c'iyo komite bashikiriza ko hari ukwisunga ibya politike byaranze itorwa ry'abagize umurwi CNDH. Uragirizwa ko udakora ku madosiye amwe afitaniye isano na politike, cane iyo ari ibikora ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Biruko no ku madosiye araba bamwe mu banyapolitike bakomeye mu gihugu canke ibijanye n'ibikozwe na bamwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Wagirizwa kandi ko utafashije gushika ku rubuga umuhinga w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yariko akora amatohoza ku Burundi. Mu bikorwa biheruka by'iyo komite CNDH yarahawe akaryo ko gutanga inyishu ku bibazo bimwe ni nk'ingene ikora ku bijanye no kugwanya ihohoterwa ry'agateka kazina muntu, ibijanye n'abamenyeshamakuru bapfungwa canke abaharanira agateka kazina muntu, eka n'ingene abagize uwo murwi bashizweho mu mwaka wa 2023 n'ingene byakoze ku bwigenge bwabo. Umurwi CNDH wasiguye ko ubandanya gutsimbataza no guharanira ibijanye n'agateka kazina muntu. Kubw'iyo komite ibyavuzwe na CNDH ntibyotuma igumana igihagararo c'umurwi w'igihugu uharanira agateka kazina muntu, kuko sati A nk'uko bitagaragaje ko ari umurwi wigenga. Komite yaciye isaba ko CNDH ihabwa igihagararo B stati B bizoja neza mu ngiro haheze ikiringo c'umwaka no kuvuga mu mwaka wa 2025, ariko ifise akaryo ko gutanga insiguro mu gutanga inyandiko zose zikenewe zerekana ko iharanira neza agateka kazina muntu wisunze ingingo yenerwa ko zipari mu murwi CNDH wari waratakaje ikibanza nk'uko mu mwaka wa 2018, ariko usubizwa iryo teka muri 2021.
Ibi byahise byerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye amakungu atacyizere akibufisiye, kandi bitabyerekana ko Uburundi bushobora gusubira gufatirwa ibihano bikomeye cyane kubera ibibazo bitandukanye biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Tugaruke ku kibazo kirebana n'umutekano. Ku munsi w'ejo ku isoko ya Ruvumera hiriwe ibintu bidasanzwe, aho abanyagihugu bayinjiyemo batebye cyane, babanje gukoreshwa inama n'umukuru w'igipolisi muri zone ndetse n'umukuru w'iyo soko ya Ruvumera. Amakuru adushikira aravuga ko mu isoko ya Ruvumera hari hatezemwo ibisasu ntezwantoki bitari bikeya, intumbero ariyo guturira iyo soko ya Ruvumera. Murazi ko mu minsi ishize iyo soko yari yatanguye gusha, ariko Imana irakinga hononekara ibitari bike, ariko yose ntiyasha kuko hononekaye ibifise agaciro k'imiliyoni 500, ibyerekana neza ko n'ubundi ibyahangirikiye bitari bikeya. Amakuru dufise nuko aho hantu hari hatezwe ibisasu ntezantoki, kandi bikaba byaratezwe n'abategetsi bakomeye cyane, harimo umujenerali wegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko byose bakabikora mu ntumbero yo gucafuza igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu ntumbero yo gucafuza umuhari Red Tabara umaze igihe urwana na leta y'u Burundi, ariko bikaboneka ko muno minsi umuhari Red Tabara umaze no gusumbya ingufu ku rugero rukomeye cyane igisoda cy'u Burundi, kuko usigaye uza ugakora ibitero ugasubira aho waturutse kandi nta numwe uvuyemo. Ibi byose biraza bishimangira ibyo umumenyeshamakuru Bob Rugurika aherutse gutangaza, aho yavuze ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariko cyane cyane Perezida Evariste Ndayishimiye akoreshejwe agarwi k'abantu bake cyane bamwegereye mu iperereza ry'u Burundi, bariko barategura ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kandi bizasiga bihitanye abanyagihugu batari bake, amaze ibyo bitero bikitirirwa ko byakozwe n'igihugu cy'u Rwanda gifatikanije n'umurwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega. Ariko nanone nyine ibyabaye mu isoko ya Ruvumera bikaza byerekana ko byanze bikunze ibyo Bob Rugurika yavuze biriho, kandi koko biri gukorwa, kandi hakaba n'amakuru avuga ko mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, yaba mu masoko ndetse no ku bituro by'amabisi ndetse n'ahandi henshi cyane mu bubari, aho hose hariko harategwa grenade zishobora guturizwa umwanya uwo ari wo wose, maze ibara rikaba riguye mu gihugu cy'u Burundi, bigatuma Perezida Evariste Ndayishimiye yongera kuvuga ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuhari Red Tabara, kandi bigatuma abarundi birengagiza ingorane zikomeye cyane barimwo uno munsi, amaze bagahugirwa ku kibazo c'umutekano muke, nk'uko amakuru dufise avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye ko intumbero ihari atayindi uretse kujya awihungabanya umutekano, amaze agasamaza abanyagihugu bakirengagiza ibibazo bya politike ndetse n'ibibazo by'ubutunzi biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bemeza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye gukurwa ku butegetsi kuko taco ariko arafasha abene gihugu, kandi benshi bakemeza ko ibintu byonyine biriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi ari inyinyurana ririko riraba mu bihangange, bigatuma igihugu cy'u Burundi kidatera imbere, kuko umwanya bagakwiye kwa bari gukorera igihugu bari kuwukora mu bintu bidafise akamaro kandi bidafise agaciro. Bariko babwiye ko tuza kubabwira ibiriko biraba muri CNDD-FDD, aho ibicocoro byo mugambi ku butegetsi biriko birakora ibintu bikomeye cyane, aho bariko barajyana nyuma y'urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni amaze iminsi 2 ahejeje kuburana, ariko akaba yaravuze amakuru atangaje cyane kandi yerekana ikibi kibishe cyakorwaga na CNDD-FDD, aho yaje ashimangira ibyo amashirahamwe aranira agateka kazina muntu akorera hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu yaramaze igihe avuga, ariko leta ntiyigere ibikorerako. Generali Arengiyome Bunyoni yaremeje ko urupfu rw'abategetsi bakomeye cyane abagenerali bagiye bapfa ku buryo butunguranye byose byakozwe na bagenzi babo komoka muri CNDD-FDD, aho yashimitse cyane cyane kuri Adolphe Nshimirimana, akemeza ko yishwe na bene wabo bakomoka muri CNDD-FDD, akongera akavuga ko Atanazi Karazura nawe ari uko byagenze. Ibi byose nyine bikaba byaretse abarundi ko iyi CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Hari n'andi makuru yavuze ateye ubwoba kandi ahambaye, akaba ari yajyanishije abategetsi bo ku rwego rwo hejuru, akaba ari ko bariyumvira gukura Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bongere bubake umugambwe, ariko kumva ko Ndayishimiye yagize uruhara mu rupfu rw'Umisi Petero Nkurunziza byo byashavuje abadari bake, bahita bategura kumwihora uko byagenda kose. N'amakuru tukibandanya gutohoza kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro
bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu. Amakuru yacu nakagaruka mu kandi kanya kari buze turaza kugaruka kuri byinshi cyane biriko biravugwa mu bategetsi bahambaye cyane bashaka gukura Perezida Evariste Ndayishimiye.